Mia, nkandi kumwe na mugenzi wanje ngaha anye Trésor Mingo. Trésor Mingo, nkandi kumwe kandi n'umu invité wacu Prosper Wizeyimana. Prosper Wizeyimana, urumva yuko turi batatu ngaha anye kugira dushobore kuba hati what's up today. Uno musi mbega havugwa maki, mbega uno musi tuza kuyaga kuki. Rero nkuko twariko turayivuga twama tubona mu kibano, twama tubona mu bagenzi, twama tubona mu nshuti aho usanga abana b'abakobwa mino misi biharaje ikintu novuga yuko ari ikintu kitaryoshe kandi ikintu kibononera ubuzima, ikintu cyuko usanga hariyo amaproduit cyangwa se imiti bariko barakoresha, ugasanga bariko bayikoresha kugira bashobore guhimbara abana b'abahungu cyangwa se abantu b'abagabo, ugasanga bariko bayishira mu bihimba vyirondoka. Ati iyo miti ni yahe? Aha, hariyo benshi ushobora kwibaza ati ibega ivyo bintu nibiki abasanzwe bayikoresha nabo, nizere yuko buza kumviraho na cyane cyane yuko ivyo mukora atari vyiza bibicira ubuzima. Rero imiti itandukanye irakoreshwa na cyane cyane iyo bita yuko iri kwibazanira uburyohe mu bihimba vyirondoka vyabo, cyangwa se bakavuga yuko ibazanira koroha gufatana, ivyo bita lubrifiant mu rurimi rw'igifaransa. Mugabo iyo miti mbega koko ni myiza? Mbega bayikoresha uko bategezwe kuyikoresha? Mbega hoho ibyo bangaritsa vugwa giyo miti ryoba ari yahe? Rega rero cenza umukanya gatonya kubanza kwanza kuvuga ku bintu tusanzwe tubona aho abajene bakoresha ku kintu citwa ubuki. Ibwiye mugani yababwiye ati mbega ni iki, ni gute? Prosper asanzwe bifisemwo ubumenyi budasanzwe aho aza kutubwira ati ayo lubrifiant aya naya akoreshwa cyangwa iyo miti ikoreshwa bagashira mu bihimba vyirondoka, ingaruka zayo ni izahe? Reka rero nk'umwanya Prosper kugira ashobore kubabwira na cyane cyane duhera uno munsi kuri lubrifiant cyane imenyerewe ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Abana b'abakobwa twabajije benshi batubwiye yuko ico kintu basanzwe bagikoresha ni ikintu kiri mu mazu yanyu, ico bita ngo ubuki. Aha. Murakoze cyane, nkuko mwagiye murabivuga hariho donc lubrifiant bo ni ibintu donc bakoresha kugira ngo donc babikoresha mu mvo zitandukanye. Hariho ababikoresha kugira ngo boroshe igihimba cyabo, hariho n'ababikoresha kugira ngo igihimba cyabo cyabaye donc cyagutse cyongere kiyegeranye, hakaba n'ababikoresha donc kugira ngo donc batange umunezero urenze canke urenge ku ba partenaire babo canke se kuba bagendana, hakaba n'abandi babikoresha kugira ngo bongereze donc mu kirundi no bongereze icyo bita amavangingo canke se amazi mu gihimba cyabo. Rero nayo bariko barabikoresha ntibibaza eske naho turiko turabikoresha eske bizoba bifise iyihe ngaruka ejo ku buzima bwacu. Rero iyo babimenyereye biragoye cyane guheba, kuko bumva umenga nivyo bintu byobaha umunezero, nivyo bintu baca biturunako cyane gose batigeze babaza mbega ivyo bintu ko turiko turabikoresha. Kuko biravye naho wogenda donc kwa muganga ufise icyo kibazo, ni bake bazogukonseya gukoresha ivyo bintu. Rero turaza kuraba mbega ingaruka nizihe, canke se turaza kuraba mbega ayo lubrifiant tuvuga donc kuko Imana iremye umuntu donc donc Imana ni engineer ikomeye cyane, kuko Imana iremye umuntu iramuha ivyategerezwa kuzokoresha mu buzima bwiwe bwose. Ariko twebwe twasanze ko hari igihe dusanga twebwe turiko turiremera ibindi bintu ku mubiri Imana itaduhaye. Nk'ubu nk'akarorero, hari igihe nk'akarorero nk'ubu jewe nobaha bihuta, nk'ubu ari igihe nk'Imana ishobora kuba yarakuremeye kuba ipome nk'akarorero, mugabo ugacurondera ukaja kwigira indimu. Muri icyo gihe wigize indimu no kuvuga ya image Imana donc ibona ni kiriya image y'umucungwe canke se ya pome. Muri icyo gihe ibona image y'indimu. Nk'ubu nk'akarorero urabona nk'ubu je konfisi inzobe nyinshi cyane gose. Nk'ubu hariho abantu usanga banka inzobe, nk'ubu je ngo inzobe nyinshi cyane. Nk'ubu nk'akarorero, nk'ubu nk'Imana, nk'ubu hariho umuntu yanteguriye kuzohura nawe akunda iyo nzobe. Donc uko kuntu meze nukuvuga ni mpura n'uwo muntu akunda inzobe, nukuvuga niyo nyishuka ubuzima bwanje. Rero hari igihe rero Imana ikurema
ikakuremera donc iyo miterere y'umubiri donc bamwe bakayikunda abandi bakayanga rero iyo uhuye n'abagenzi babi donc bakakuyagira ati nubwo bimeze uko wewe hariho ibyo gufasha kugira ngo ibi nibi bigende gucyana gutya rero haraho uca ugenda kubikoresha kumbe ugiye no kwiyonona hari umuntu Imana yakuremeye azokunda ukuri utitaye rero kuri izo ngaruka zejo hazoza ugaca ugenda kubikoresha rero muri icyo gihe turaza kurambega izo ngaruka nizi mbega byukuri ayo maribrifia barayakoresha hoho mbega iyo bayakoresheje mbese kuri kote zingahe ni kuri kote y'umukobwa no kuri kote y'umuhungu eske bose boba bahura n'ingaruka ni muri izo ngorane rero tuza kuraba imbere y'uko rero tuvuga ingorane reka tubanze turabe mbega amaribrifia iyo barakoresheje bayakoresha ryari reka tubanze turambega mbega turabe physiologiquement partie intime cyangwa se igitsina cy'umukobwa cyoba kimeze gute donc tugerageje rero kuraba partie intime y'umukobwa donc ni gihimba kirondoka donc menga kiremye nyene ariko kimeze uko ndi kuntu ni kuvuga ugerageje kuraba ama partie hariho entre hariho na nicyo bita petite lèvre na grande lèvre nicyo bita clitoris hariho rero na entre turiko turaraba rero icyo bita na iretre no kuvuga ni kajya karingoti donc gacamwo umukoro canke se amasobe rero turaza kuvuga none ivyo yayo maribrifia mbe eske agera hehe iyo bariko bayashirahe iyo bariko barayinjiza eske bobo bakoresha iki muri icyo gihe bariko barayinjiza mbega bagarukiriza akere centimetre mbega boba hoho bariko barayisiga boba bakoresha intoke canke se barabanza bakambara amaga canke se tujya tuntu two kuntoke two kinkingira kugira ngo ntibahave binjiza mu bundi bicafu mu bisango bariko barabikoresha bafayo kwinjiza uko nyine canke se bafayo gusiga hariho nabagerageza bakinjiza mu ndani ntibamenye akere centimetre bagejeje dusanzwe tuzi yuko mu gitsina cy'umukobwa harimo icyo bita amabacteri habakaba nicyo bita flore vaginale ari byo bintu bibafasha kugira ngo bazane icyo bita ububobere canke se kugira ngo les partenaires baryoherwe canke se habe icyo bita sécrétion vaginale est-ce mbega ayo maribrifia iyo bariko barayakoresha mbese ayo mabacteri ntapfa mbega ho ayo iyo flore vaginale yoyo est-ce yo ntizipfa mbega ayo mabacteri iyahuye nayo maribrifia est-ce ayo maribrifia ce sont des produits chimiques ou bien ce sont des produits ziba zakozwe n'ibindi bintu est-ce iyo zihuye nayo mabacteri ndiko ndibaza ntabwo haca habaho donc yindi remarema yandi mabacteri est-ce iyo ayo maribrifia ahuye nayo ma flore vaginale est-ce nta ayo ma flore vaginale est-ce ntapfa hanyuma agasohoka hanyuma hakaba iremwa ry'ibindi bintu byinjira indani ari bibi kubera ayo maribrifia ni mu mwanya rero turaje gatoya kugira ngo tubahe urutonde rw'ukuntu babikoresha n'ingaruka mbi zabyo ikibazo rero kiri ngaho ni kuvuga twavuze yuko hari ibintu aba jeune novuga cyane ugwaruka kuko tubibona kugwaruka aho usanga bariko bakoresha ibitungurusumu donc bo bazita yuko ari ibintu naturel donc baba bavyita yuko ari ibintu naturel mugabo mbega ivyo bintu bita yuko ari ibintu naturel bariko barashira mu bihimba vy'irondoka vyabo ibitungurusumu aho usanga bariko bakoresha ubuki mbere hari igihe abo bana b'abahungu baba bari au courant basanzwe babizi yuko umwana w'umukobwa yabikoresheje hari igihe bataba banabizi rero dufatiye nk'akarorero nk'ubunye umwana w'umukobwa afashe systeme yo kuzarashirayo ubuki na cyane yuko batanavyemerewe kuja kurangura ayo mabanga cyane ayo mabanga mpuzabitsina ntibaba bari kure kuyarangura hama ikirenze ko bagaca bashiramwo n'ibindi bintu ubwo buki mwe dufatire umwana w'umukobwa arafashe wavuze ati mbega bo bakoresha iki mu gushirayo ico ndico nta kiyiko bashirayo intoki izo ntoki nazo nituzi yuko babibutse no kuzoza no koga kugira bashoye kuri amabacteri ku ntoki zabo nivyo umwana w'umukobwa arafashe arayoye bwa buki akoresheje intoki ntituzi ko afise inzara yengejemo microbe arashize mu gihimba cirondoka ciwe mbega muri ico gihe bica bigenda gute yakoresheje urutoki kandi nigo yaruyoresheje ubwo buki kugira ashobore kuryoha cyangwa ashobore kuronka ayo voilà tout ça akoresheje intoki arashizeyo bwa buki muri ico gihe bica bigenda gute murakoze cyane mu bisanzwe uko Imana yaturemye ndabisubiyemwo yaturemanye uko yaturemye kugira ngo izoduhuze n'imitima yiwacu izoduhuze n'imitima ingana n'iyiwacu mu bisanzwe Imana
uko yaremye umuntu ni kuvuga twebwe hariho donc ivyo bintu baza kurondera cyangwa se ubwo buryohe baza kurondera bazi naho baza kuburondera hariho ubw'Imana yabaremanye nyene ni kuvuga ko donc iyo librifia c'est naturel ni kuvuga n'imvukanwa naho bariko baraja kuyirondera n'imvukanwa rero haraho rero bose bayitakaza ni kuvuga arinze abona atayafise squat ishobora kuba ari byo yavukanye nabivuze mugabo naho yabivukanye hakaba hariho umuwimana yamuremeye izo muhuza kandi abinezererewe ariko rero hakaba nabo bagenda barayitakaza donc bivanye n'ingeso zabo bashiye hakaba n'abandi bagenda barayitakaza bivanye n'ivyo bagiye barafungura ni kuvuga iki iyo rero yagiye arayitakaza bowe aza kurondera donc aza kurondera uburyo homede canke se inyishu yo kugira ngo ayigarure muga muri iyo nyishu yo kuyigarura ariko yica ibindi bintu birengeje mu bijanye n'imiterere y'umubiri wiwe ariko prosper ikindi gira tutogome kwirengagiza wumve yuko nubwo arumira avuze ngo maybe hari rimwe na rimwe ushobora guhura n'umuntu canke se nuvuze ngo hari ushobora guhura n'umuntu yaremewe kuzokwakira muri uko kuntu wosanzwe umeze tunigengeze ko hari n'abadamu nuko twari tuvuze kubigeme batavyemerewe bobo hari gihura n'abadamu bahura n'ababantu baremewe kubana nabo bakabahura kubera yuko maybe yamavanga gatayo bafise bwabo bere mu gihimba cabo tabwo bafise bakaba oblige yo kuja kucukanurira mu cyo gusukamwo vyabi voilà ni kuvuga iki aho ubajije ikibazo kiza cyane reka ndakuzane mu kibanza kiwawe ni kuvuga yuko uyo muntu Imana ahuye nawe ni kuvuga ntakunezerererwe ni kuvuga mu buzima bwiwe yabayemo muri vya bihe nawe abaho muri vie comparative yagiye aratandukanya umugore ujya nuriye ni kuvuga ciyahura nukuvuga nivyo nukuvuga ciyahura na wa wundi atarameze nk'abandi yabonye nukuvuga no muri ico gihe no mu kiyagarara bimubwira akavuga ati ndumva bitameze nkana muri ico gihe biragoye kwiyakira nukuvuga rero abagore n'abantu donc bitaborohera kugira ngo biyakire muri cyo gihe ntashobora kubika n'iryo bangangwa zorigware hari igihe aca agenda kuriyagira bagenzi wigira abandi basanzwe bakoresha ayo produit aho nyene abaguye abazimiye kubera bakwepye nawe nta handi na hanwe ari uronkera inyishu aca yironkera muri babagore aca atangura gukoresha ivyo bintu niba ndamubwiye ati naho twe tumaze igihe tubikoresha inyishu tumaze kuronkaniye ingorane twahuye nazo ni baramubwira ati genda ukoreshe nivyo kandi umugabo wawe vraiment zo kunezerererwa uzogira ukunuku agaca agenda akabikoresha mugabo ntibamubwira ati naho ugiye kubikoresha ati twebwe ikibazo tumaze kugira niki baramuhisha niko barundi tubayeho rero muri cyo gihe rero ariko agize amahirwe agahura n'umuntu atigeze agira iyo comparaison amenye n'ikintu kimwe barabana atani ngorane nimwe na cyane rero tugaruke ku kibazo nari nabajije nti none mu gihe bashizemwo dufate n'umugore yubatse cyangwa se nababana babigeme baharaye kuza barashira ivyo bashira mu bihimba vyirondoka vyabo ne mu gihe arunzemwo ubwo buki agashirayo cyambere na ben hazi doze y'ubuki ategeza gushirayo ashirishijeyo intoki hama ikindi naco mbega ubwo buki buca bujahe amaherezo y'ubwo buki nivyo we bashaka ubwo buryohe cyangwa se yorohe ntavyo nzi mugabo none amaherezo yavyo y'ubwo buki nayahe murakoze cyane gose turetse n'ubwo buki gusa ariho n'ama produits pharmaceutiques bakoresha n'ubwo buki hari mwavuze n'ibitunguru hariho nabagira iforo bagapoma ngo yagaparfait niko namanda vyumva ariko je ntavyo nzi ariko gusa icyo nzi nuko namanda vyumva ariko sinaho ndabona canke se ndahura nawe yasize mwako gaparfait canke se yashize mu ubwo buki ariko c'est sûr birakogwa ariko rero tugiye turabe mbega iyo yashize mu ubwo buki abushizeyo gute ni kuvuga we wagendaga hakura ubwo bukafuye guhakura donc nicyo gikopa buhakuyemwo eske cyari gipfundikiye neza eske muri icyo gihe oho bakibushiramwo burateguye eske ubwo buki ho hagiye gushiramo c'est vrai ça byukuri buraza kumuzanira iyo nyinshi yo kugira ze kuryohera uwo muntu canke se biraza gutuma igitsina kiwe kiza canke se umubiri wiwe uza kuzana bya byishimo kuri uwo mupartenaire ariko reka tugaruke kungene babushirayo donc akojeje intoke mu buki mbo
ntiyanakaravye yiriwe aragenda amaze kugenda niyashu n'akantu acishije hahandi yashu yariri iyashu nayo yazananye n'ubucafu n'akantu acishije aho hantu ashize indani ntaravye mbese ngo nshize hehe ni ukuvuga muri uwo mwanya hari igihe aba yiteguye kuja kubonana n'umuparteneri wiwe muri icyo gihe nababwiye yuko hariho mu bisanzwe imyanya ndangagitsina dusanzwe tuzi hariho ningahe nibiri hari hacamo umukoyo nahaca ibindi sivyo ivyo byishimo abanyakugira imana mu bisanzwe rero ubwo bukaho bugeze est-ce que son partenaire nazi hari igihe aza kubikora atikingi hakaba n'igihe aza kubikora yikingi ni kuvuga wewe aza gupenetra ariko au cours de la pénétration aza guhitana ayo maribrifia ariko arahitana ayo maribrifia araza kugerageza gupoma les mouvements de vague ziza gupusa bwa buki cyangwa se za librifia ziraza donc haraho ziza kugenda haraho zigira migration zimaze kugira migration zikanta macyo bita iretre kajya kantu gacamo umukoyo haraho ziza chaye zikabananye gushika naho zigira kuri tete corridor terisi cyangwa se inkondo y'umura mu rurimi rw'igifaransa mu rurimi rw'ikinyarwanda none se nizabandanya zipenetra guko hariho igihe ataba yakoresheje ubwo buki gusa hariho nababa baramubwiye turakoresha ubuki peut-être partie intime yiwawe izokwiyegeranya hakaba nabandi bari bamubwiye ati nyabuna ahanzoba ari kugira yegeranya hari igihe rero usanga atakoresheje ubwo buki gusa haragiye baca bamubwiye ati urazogenda no kuri pharmacie ahandi hariho utuntu tumeze nk'utubuye uzobanze ukinjize indani kugira ngo kabashe kurekura amazi nikayongeramwo niyumva ivyo byose biteranye na bwa buki rero kugira ngo naho horohe uzofate